turabahaye kaze kuri uno mugoroba, turabahaye kaze kuri uyu munsi. Twizere yuko mwiriwe amahoro kandi twizere yuko mwaramutse amahoro bivanye naho muherereye. Nkuko twama tubikora, uno munsi turi kumwe na Reverend Pastor Damian, akaba ari wagiye kubateramisha kuri uno mugoroba biciye mu ijambo ry'Imana. Eka rero mwaka kanya tugiye guteramana namwe mu iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Mube hafi natwe kugira ngo ibiganiro biriko biracana kuri TV yacu bibandanye kubateramisha. Eka tugusabe wewe uriko uradukurikirana kuri Facebook Live ugire share kugira ngo utumire abandi bantu bashobore kuba natwe mwa kino kiganiro. Eka wewe uriko uradukurikirana kuri YouTube Live kuri channel yacu ya Kwizera 90 TV, tugusabe ubandanye gutumira abandi kugira ngo bashobore kuba natwe muri kano kanya. Eka rero tubanze tumuhe akanya kugira ngo ashobore kubaramutsa, hanyuma turaca tugaruka hano muri studio. Karibu. Haleluya, haleluya. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana. Hanyuma turanezerewe mu minsi irenganye ntitwashoboye kubonana, ariko natwe turanezerewe cyane kubera aka kanya kongeye kuboneka kugira ngo twongere tubonane tuyage nkuko twabibabwiye ko tubinezererwa cyane kuyaga namwe bijanye n'iby'urugendo rwacu ruja mu ijuru duciye muri Bibiliya, igitabo kitakatifu, igitabo cera cyane. Amen. Rero turabaramukije mwebwe mwese aho muri hose, aho muri hose. Imana ibagire neza, turabakunda nkuko twama tubibabwira. Amen. Amen. Ego mwamaze kubyumva yuko mu ndwi iheze byaramugoye ntiyashoboye gushika hano. Eka baravuga ati ibigora bigora abagabo. Ubwo rero kuno munsi tugusabe kuba natwe mwaka muri kano kanya. Gira share kuri Facebook yawe, gira share kugira ngo utumire abandi bashobore kuba natwe muri kano kanya. Eka nawe uri dukurikirana ushiye kuri YouTube, turagusaba ugire share kugira ngo abadukurikirana ijambo ry'Imana rishobore gushika kuri benshi. Eka muri kano kanya rero, inyuma y'akanya gatoyi turaca tugaruka hano muri studio kugira tubandanye nibikurikira. Turongeye kuguha kaze kuri uno mwanya, turongeye kuguha kaze mu kino kiganiro, turongeye kuguha kaze kuri Kwizera 90 TV. Uno munsi ni ku munsi w'Imana. Twizere yuko mwashoboye kwigora mugashika ku rusengero kugira ngo muteramane hamwe muganire ku bijanye n'ijambo ry'Imana. Eka nubwo tuba twashitse muhira, turabandanya tuganira iby'ijambo ry'Imana. Eka rero muri kano kanya twongeye tugusabe utumira abandi bantu kugira ngo bashobore kudukurikirana ari benshi cyane. Muno mwanya rero tugomba tumuhe Reverend Pastor wacu adushikirije, aduteramishe, eka atuyagire ibijanye n'ijambo ry'Imana. Tugutumire rero ube hafi natwe muri kano kanya kugira ngo ibibera hano kuri Kwizera 90 TV bibandanye kudufasha twese. Karibu Pastor. Asante sana. Nashukuru sana, turabashimiye gose. Murakoze. Kubera akanya turakita akanya kari ntangere. Kubona turoza akanya nkaka kugira ngo turonke kuyaga nawe inshuti zacu, imiryango yacu, bene wacu, bakuru bacu, ababyeyi bacu ku isi yose iyo baherereye. Hanyuma kubw'ibyo murazi yuko abantu bahurira kuri Yesu bose bavukana
hanyuma rero n'ababyeyi ni ukuvuga ko turabinezererwa cyane mbo ku bw'ibyo dufite umunezero ntangere wo kongera guhura na bene wacu iyo bari hose hanyuma twifuza no kugira ngo tuyagire ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana tugomba kubasangiza ni ijambo riri muri Luka, hanyuma ijambo ryo kurivuga ngo kwisubiramo canke guhindukira. Rero hanyuma tuza kubiraba, hanyuma n'icatumye iyo jambo rishobora kubaho, tuza kubiyaga, hanyuma muze kudutega amatwi cyane, dutiza amatwi ntimushire amatwi kure, nk'uko twiteguye kugira ngo namwe tubayagishe, namwe ntimuje kure kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana icyo rishaka umuntu kucyarema. Mana ishimwe. Amen. Dusenge Imana. Mana yacu nyene icubahiro n'ububasha, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya zisaha, turagushimiye cyane imbabazi zawe n'ubuntu utugirira mu izina rya Yesu. Kuva mu gatondo kugeza aya masaha ntitwari tuzi ngo dushaka kuno mugoroba, kubw'amaso y'umubiri ntitwari tubizi, ariko kubw'ivyo uravyemeye twongera gushika kuri uyu mwanya w'umugoroba. Hanyuma Mana yacu, ubwo n'ubuntu bugeretse ku bundi, benshi hari umwanya batashitseko, bahereye mu gatondo bariho, ariko hageze kuri uno mugoroba bakaba bimaze kuboneka ko bamaze kuja ahandi hantu, bandi bashitse haticecerwa. Mwami Imana yacu nyene icubahiro, si ukuvuga ngo hari ico twatanze twebwe canke ubugorozi dufise, ariko n'ubuntu bwawe ahari washimye kw'ijambo ryongera kuducamwo kugira ngo rifashe abandi bantu. Mana yacu nyene icubahiro n'ububasha, kubw'ivyo Mana nyene icubahiro, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana yo mw'ijuru n'isi, turagushimiye cyane n'uhabwa icubahiro. Hanyuma uyu mwanya twongeye kuvuga ngo uyu mwanya Satani ntawishimira, ntiyishimira ko abantu bawe bayaga ibyawe, ntiyishimira ko bunguka ibyawe, nabyishimira. Niyo mpamvu Mwami Imana yacu, kubw'ivyo dusabye kugira ngo imigambi mibisha yose, integuro zose n'imigabo yiwe imenagurwe mu izina rya Yesu, maze ukuboko kwawe kuze Mana yacu kwe ku mitwe yacu, kwe ku mitwe y'abantu baje mu ishengero ryawe kumva no kumvira mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo ntihagire ikizibizo na kimwe gishobora kuba hagati y'abeko barumva ijambo ryawe, Mwami Imana, kugira ngo bumve kandi bongere bunguke. Mana yacu urakoze kuri byose, turasabye kugira ngo imigambi yose Mwami iburizwemo, inama z'ikuzimu zishe mu izina rya Yesu, zibomogwe mu izina rya Yesu. Ubasha bwawe bukikire hano hantu turi, bukikire abantu bawe bariko barumva, maze kila muntu wese asoromere kunguka, asoromere kurya no guhaga. Urakoze kuri byose, urakoze ko ubikora mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma kubw'ivyo twavuze yuko turabakunda cyane, hanyuma ijambo ry'Imana tugiye kuyaga nk'uko musanzwe mubizi, twamaduhura igihe turosa akanya, twavuze ko tuzoza baganisa ijambo ry'urugendo ruja mw'ijuru. Abana b'Imana nta kindi bakoranira gukora, bakoranira kuyaga ivy'urugendo ruja mw'ijuru, ukuntu boshobora gushika mw'ijuru, icotuma badashobora gushika mw'ijuru. Hanyuma mw'ijuru rero ni heza, ni nayo mpamvu tuhifuza kugira ngo duharanire gushikayo, ariko hari ibindi biri mu nzira harimwo urucaca, mu nzi ibintu birucaca, harimo imigozi, harimwo amahwa, harimo ivyo byose. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu ahura navyo, handi amaze guhura navyo ni ukuvuga ngo biramucereza,
hanyuma rero tugomba turabe ibintu bishobora gutuma natwe twiga ijambo ry'Imana ico twigisha, turabe ico twohitamwo muri urugendo rwacu, kuko ijambo ry'Imana ryose uhereye mu itangura ukageza mu iherezo ry'isezerano risha usanga ari inyigisho yigisha umugenzi. Nukuvuga ngo ni ramani. Mswahili yavuze ngo neno la Mungu ni taa linaloangaza mapito ili msafiri asipite pale panapo katazwa. Amen. Amen. Kwa hiyo kubwivyo jambo ry'Imana ni ramani, jambo ry'Imana ni nukuvuga ngo ni ndongozi. Amen. Amen. Turabe rero hano muri Luka 15 umurongo waho turahera ku murongo wa mbere, ariko umurongo tuza kwita mukuru ni wa 17. Niwo uza kuduha ijambo ritomoye neza y'inyigisho yacu. Imana yacu yabwe cyubahiro. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Umugani w'umwana w'icangazi. Kandi arababwira ati, habaye umuntu yari afise abahungu babiri, umuherezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu notwaye abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize, umuherezi akoranya ibintu byiwe byose aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo yayisha ibintu byiwe ubuhumbu. Abimaze byose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu. Atangura gufutana, aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Amurungika ku gasozi kiwe kurungika ingurube. Yisubiyemwo samahani, tuhasubiremo neza 16. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zirya. Ntihagira umunutsa, ntihagira umunutsa. Hanyuma 17. Yisubiyemo aribwira ati, abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti, data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Pfuma ungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se, amubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanka amugwa mu izosi, aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati, data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, sinkwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati, nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge. Muzane n'ishuri inuze, muyibage turye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahabye none arahabutse, ko
arahabutse, yari yarahavye none arahabutse. Nuko batangura kunezerwa. Mana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Hanyuma hano yavuze ngo maze abarira se wiwe ati izi ni inkuru z'umwana w'icangazi. Yesu avuga inkuru z'umwana w'icangazi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Hanyuma tugiye gukurikirana buhoro buhoro kw'iri jambo ry'uyu mwana w'icangazi icyo rigomba kuvuga. Nuko Yesu aha avuga kubyo umwana w'icangazi. Luka yandika uyu mugani w'umwana w'icangazi, ibyo Yesu uko Yesu yawuciye. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma aravuga ngo kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuherezi umwe abwira se ati data mu mugabane w'ibintu notwaye, hanyuma witunga notwaye. Hanyuma se wiwe aravyemera ntiyamugora, afata ibintu aramuha, umugabane wiwe aramuha. Amaze kumuha acaragurisha, amaze ko acaragenda mu gihugu cakure. Amaze kugenda mu gihugu cakure, icakwirikiye yaranezerewe, arajya bya bintu vyiwe, aranezerwa. Hanyuma arayamwo, aravyayamwo ibintu bita konona. Araya, atangura kwaya. Ibintu bifata ufise ibintu ukagenda utagaguza hariya, icyo ubonye cyose ari icy'akamaro atari icy'akamaro uza gukebuka biya bintu byose byagiye. Hanyuma rero hajya niho bavuga ngo atangura ngo kuvyonona, atangura kuvyonona. Hanyuma amaze kuvyonona, icyavuyemwo bimaze gushira, yaragiye aravyonona, agenda atagaguza hirya no hino, yonona. Nukuvuga ko ifise akamaro n'ikitagafise, atako ntiyigeze yibuka yuko bizoshobora guhera, kuko yako yarabona yuko ifungo ryoba ari rinini ataho rizoja. Ntagire ukwibaza yuko naho abifise canke yabirosa afise ifungo rinini, ariko ejo ritazoshobora kuba rikibandanya kuko atarindi yongeramo. Imana yacu ishimwe. Amen. Hanyuma rero ico kibazo ntacyo yibajije. Hanyuma atacibajije we yibaza ko bizogumaho. Aguma yonona, aguma bisambanisha. Nuvuga ngo hajya bavuze ngo abikoresha iby'ubuhumbu. Ubuhumbu nuvuga iby'ubushizi bw'isoni. Yinjira no mu by'ubusizi bw'isoni. Amaze gutangura kuza kujya ngo no guhaga, kujya icagomba no gutwa no kugura ibyo agomba byose, hanyuma aca yinjira mu by'ubuhumbu. Rero no kuba ko amaze kwinjira mu by'ubuhumbu, ntiyari afise uburyo bwo kugumana uwo mutungo, kuko yamaze kwinjira mu by'ubuhumbu no kuba ko umutungo naho wobungaruko ungana gute ntiwoshobora kuramba. Hanyuma rero ngo atangura kuvyayisha, atangura kwinjira mu buhumbu, abisambanisha. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo abimaze kuri 14, abimaze byose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu. Abihejeje abonye biraheze, acatangura gufutana, acatangura guhindana, kuko vya bindi byamutera kaneza, vya bindi yagenda yikorako, akinjira tuvuge muri restaurant, yinjira mu yindi akagica agomba, uyu munsi ntibikihari, biraheze. Bimaze guhera rero atangura gufutana, ndafise icajya, ndafise ico yambara, ndafise icanywa, ndafise ico yambara,
ni ukuvuga ngo nta munezero usigaye. Ahatari indya, ahatari icyo kwambara, ni ukuvuga ko ubworo buca bwinjira. Bumaze kwinjira arafutana, uko niko biri, soma neza hajya ngo aratangura kugira gute, gufutana. Hanyuma amaze gufutana, hanyuma usomye 14 ngo abimaze byose ikigoyi gitera mu gihugu, kiratera. Noneho hatera inzara mu gihugu, naho yogenda ku rugo rwa naka kubimuha nabo ubwabo ntabyo bafise, gusaba ntabyo bafise. Ariko kubera yuko murazi yuko abantu baba bifise kugira bize guhera, babandi batavyo bafise biza guhera, bo bijya ababifise biza kubaherako, bajya batavyo bafise bo bageze kure. Hanyuma rero we kuko yari afise ingurube itunga, acaragenda aza guhakwa canke gushumba ku muntu w'ingurube, aca murungika ku gasozi hejuru iyo kugira ngo aze kumuragirira ingurube. Hanyuma ingurube rero nukuvuga ko amibereho yaho mu ngurube yari imeze gute, Imana itugire neza. Hanyuma bandanya gusoma hajya hepfo, aragenda ashumba ku muntu 15, ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube, yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira ubimunutsa. Nuvuga ko amaze kumurungika kuri ako gasozi ngo aragira ingurube, nuko we yibaza yuko uwagiye guhakwako ahari byoshobora gushika, kubera we agifise ivyo ashobora kurya naho ingigo yateye. Hanyuma yibaza yuko uko vyogenda kose nibisaguka yopfuma aja nibisaguka. Hanyuma amaze kumurungika kuragira ingurube, ivyo gusaguka ahari yashobora kwibaza ntibyashobotse. Hanyuma aca yifuza kurya ivyo byari bigenewe ingurube. Nuko mu gihe yifuza kuronka n'ivyo ingurube zahawe, nawe nyene ntiyashobora kubironka, naho nyene ntiyabihabwa, ntawabimunutsa. Nuvuga ngo nta kumotereza umuntu avuga ati umotere ko gusa wumve n'ukuntu wumve n'agahumuro kavyo. Rero ngo ntihagira n'umunutsa, ntihagira n'umushira no ku mazuru ngo apfuma amurika ku mazuru yumve ko uko bimota. Rero ngo ntihagira n'ubimunutsako, urumva, kandi ari bishishwa. Imana itugirire neza. Mwumvise ariko uko inkuru yatanguye, nuko yari umwana w'icangazi. Abwira se wiwe ati, data, mu mugabane witunga jewe notwaye, ibizoba kera ibya kera jewe ntabyo ndindiriye, jewe mpagwanje nkuremwo, hanyuma nkuremwo nigire. Acaramuha, kuko amategeko yariho yarayo kuvuga ngo umuntu wese afise umugabane kwa se wiwe. Imana itugirire neza. Aramuha, amaze kumuha abona nifungo rinini, acarigira. Yigiriye we yiyumvira yuko azobaho igihe kinini, azonezerwa, azogura icyo agomba, azorya icyo agomba, azokwambara ibyo agomba. Nuko ashitseyo atangura ahubwo kuvyaya. Ntabyo yari karongeramwo, ntiyagiye kubicuruza, ahubwo atangura kuvyaya, aja no mu buhumbu. Biba biraheze. Bimaze guhera, icyakurikiye habaye gufutana. Amaze gufutana, acabona ko ibyo bitamworoheye, niho kwifuza kugira ngo agende kutunza ingurube, noneho amuhe kupfuma amuragirira ingurube. Ahari yibaza yuko hazoboneka na dukeya mu byo basigaza, basi bipfume
byoba mitende, ariko ngo nuvuga ngo nta wabimunutsa, nubwo yabyifuza nta wabimunutsa. Imana tubabarire cyane. Hanyuma ni ukuvuga ngo araguma araragira, ariko yifuza ngo ingurube bisangire, noneho ntihagire ubimunutsa. Hanyuma usomye hepfo gatoya ngo muri icyo gihugu, hepfo gatoya, aragenda ashumba ku muntu wo muri icyo gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntiyagira ubimunutsa. Hanyuma aribwira ati abacangero ba data, ubwo yari yisubiramo, ijambo kwisubiramo, aribaza ati aha ndahatesekeye kabisa, aha ndahatesekeye rwose. Iby'ingurube zijya naho nyine atagaciro, nabyo ibishishwa, none n'ibishishwa by'ingurube bigenewe ingurube mbure ko na gatoya noronka. Abona ibintu byumvikana, arisubiramo. 17, soma neza. 17, arisubiramo mu mutima. Iri jambo niryo mutima w'iki cigwa cacu. Arisubiramo mu mutima, aravuga ati abagaragu ba data, abacangero ba data bafise dusubiremo neza. Yisubiramo aribwira ati abacangero ba data bangana batya, kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanjye jeho inzara iri kwiranyikira hano. Hanyuma abagaragu ba data ni benshi, barajya indya bakazisigaza, none jewe inzara insinze ngaha. Arisubiramo, ijambo kwisubiramo, arisubiramo, ariyumvira, aha nifuza n'igishishwa ibyagenewe ingurube zanahonyanze, zanatobanze, mugabo ntihagire n'uwunyemerera ko ndabikorako. Kweri ibi bintu biri gute, bimeze gute? Aca ariyumvira, kwa data twarajya ibintu tukabisigaza, kwa data abacangero nabo nyene barabijya, bararonka indya bakarya bagasigaza, kandi ari abacangero. None ko data yoba yankuye mu mugabane, kuko natse umugabane, nopfuma ngenda kwa data aho ugenda guhakwa muri izi ngurube nabyo nyene batamba n'ibishishwa batabimpa. Sinomubarira nti data, nkamusaba ikigongwe, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Umpake nanje mbe umpake. Imana itugirire neza, amen. Yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana batya, bangana kuriya, kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanjye jeho inzara iri kwiranyikira hano. Mve hasi. 18, mve hasi nje kwa data, mubwire nti data, nacumuye muyo mu ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, pfuma ungira umucangero wawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ryiza, kwisubiramo. Arisubiramo umwana w'icangazi, arisubiramo. Aravuga ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bajya indya bakazisigaza, none jewe inzara ndabinsinze ngaha. None umviriza, afata umwanzuro, aravuga ati
mpaguruke mve hano ngende kwa data, mubarire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, umpake nanjye mbe mu bacangero. Kubera sibinkwiriye kwitwa umwana wawe, jewe nariyemeje, ndasinyira yuko ngiye, ndasinyira ko mvuye mu mugabane w'abana bawe. None rero kubw'ivyo sinjizeye ko nkiri mu mugabane w'abana bawe, ariko unyemerere basi nje mu bacangero, nanjye mbumwe mu bacangero. Kubera iki? Yari yumviriye ubwenge bwiwe arabukoresha, buragaruka, ubwenge buragaruka, ariyo arabukoresha, aravuga ati ubwo bimeze kose abacangero ba data ntacyo babaye, nubwo ntacitwa umwana, nikuye kuri data nikura mu gitabo cyo kwitwa umwana, ariko mfume nitwa nja mu bagaragu. Hanyuma kujya bajya bagahaga bakanabisigaza, naho je ntobironka, canke tutotangurira kimwe, ngira ngo ahari niko yibajije, naho tutotangurira kimwe kuko bo bemewe, ariko bijya basigaza nzoze ndabironka kuko barabisigaza. Imana itugire neza, amen. Bujya yavuze ati hano ntabwo byanditse, ariko mu bwenge kamerano ndibaza yuko yibajije ati naho abagaragu ba data tutosangira, naho nyene ntokuvyemererwa, ariko bijya basigaza ahari byongirira ikimazi. Imana itugire neza. Hanyuma kuko yarabonye yuko hariya yarari n'ibishishwa by'ingurube, ko batabimunutsa, kandi ari ibishishwa by'ingurube. None batamunutse ibishishwa by'ingurube, none injya zozo wumva bizohurira hehe? Kumbe n'ibishishwa by'ingurube batatobironka. Aravuga ati ahitamwo ikintu ciza. Aravuga ati abagaragu ba data ni benshi kandi baginja bakazisigaza, none nanjye inzara insinze hano, reka mpaguruke nje kwa data, mubwire nti data, nacumuye mu maso yawe, mu maso y'Imana no mu maso yawe, ntibikwiye kwitwa umwana wawe, ariko umpake nanjye nje mu bagaragu bawe, nje mu bacangero bawe. Imana yacu ihabwe icubahiro, amen. Hanyuma ubandanije gusoma hajya hepfo, uza kubona yaciye ava hasi. Icyo cyiyumviro kimaze kuza, ahinduye azungurukije ubwenge, kimaze kuza ahita ava hasi, amen. Aca ava hasi, 2 ava hasi aja kwa se, amubonye akiri kure amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu izosi, aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto ku birenge, muzane n'ishuri inuze muyibage, tujye tunezerwe, kuko umwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse, nuko batangura kunezerwa. Imana yacu itugire neza, amen. Murumvise inkuru yiwe uko yari imeze. Batangura kugira gute? Amaze kuvuga mve hasi, acava hasi, urumva yarapanze, aravuga ati oya jewe ndahagorewe ngaha, none rero reka mve hasi. Aca bishira mu ngiro, ava hasi, aca aragenda aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntabwo binkwiriye kwitwa umwana wawe, ariko
mpaka mbe mu bacangero bawe. Hanyuma rero kubw'ivyo se wiwe icyo yashubijemo yavuze ati aramugumbira aranezererwa, aravuga ati uyu mwana wanje yari yarahavye none arahabutse, yari yarapfuye none arazutse, hanyuma ikiriho nimuzane imvune muyimwambike, mumwambike. Nukuvuga ko aho mumwambike mumusubiza agateka, aho yavumbagaye, aho yafutanye, aho yabuze impuzu, aho yabuze icyo kurya, aho ataronka koga, aho ataronka kwamba, mumwambike. Muzane imvune mumwambike, muzane n'impete muyimwambike. Hanyuma ivyo barabikora. Ati kandi muce mubaga n'ishuri ikimasa, ishuri inuze muyizane. Tugire gute? Tubage, muyibage, turye, tunywe, tunezerwe. Kubera iki? Umwana wanje yari yarahavye. Kubera iki? Yari yarapfuye. Kubera iki? None ubu munsi yongeye kuboneka ari muzima. Kabiri, nukuvuga ngo yari yarapfuye ntibari bakibonana, yari yaragiye yarahavye. Gatatu, arabonetse, nukuvuga ngo arazutse. Kwa umuntu yamaze gutakara akagenda mu vy'isi yitwa uwapfuye, nkuko ibyahishuwe bivuga. Byashuwe aravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe, uvuga ko ndi uriho yamara ukaba warapfuye. Urumva? Nukuvuga ngo uri mu bikorwa bibi, uri mu ngeso mbi, aho witwa uwapfuye. Hanyuma rero uriya se wiwe yamubona nk'uwapfuye, kuko ntiyakimuharura ko azosubira kumubona. Yamuharura ko yagiye yangaye azopfira iyo ku gahinga akaribwa n'ibisiga. Ariko none yisubiye nkaragaruka yongeye kumubona akomeye, asubiza ubwenge bwiwe ku gihe. Hanyuma aca yongera aranezerwa cyane. Imana yacu ihabwe icubahiro. Haleluya. Bishaka kuvuga iki rero? Nukuvuga ko nk'uko ujya mwana w'icangazi yiyumviriye mu bwenge bwiwe akavuga ngo ibi ndiko ndakora, ibi ndiko ndakora, ibi nkora, ibi ntabwo ari byo, sivyo na gatoya, sivyo. Eheraba nagiye kuragirira n'ibishishwa sindabironka, nta nubwo no kubinukira ko ngo numve nuko numve n'akamoto kavyo. None amaherezo n'ayahe? Aca yiyumvira ko kwa se wiwe hari ibintu, kandi abantu bajya bagasigaza n'abagaragwa harinze hasigaza abagaraga abana bo mu rugo. Bimeze gute? Nuko hanyuma aca shira mu ngiro, aca va hasi aragenda arabimubarira. Nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, ariko nubwo bitakinkwiriye shira mu bacangero bawe, unyemerere ushire mu bacangero basi nitwe uwo mu bacangero. Hanyuma se wiwe aca aravuga ati aramugumbira, kubera yumvise ijambo ryo kuvuga ngo mpaka nacumuye mu maso yawe. Ijambo naracumuye, nuvuga ngo cyambere tuza kubona ngo yarisubiyemo mu mutima wiwe. Kabiri, yongera aricuza, arihana imbere ya se wiwe. Nacumu si binkwiriye, bisigura kwihana, gusaba imbabazi, kuko nibinkwiriye ivyo nakoze, nibinkwiriye ivyo nakoze. Nagiye kwaya, nagiye mu buhumbu, impanuro zawe narazase, narase inama zawe, narase kuba aho inama zawe ziba, naravyanse. None ko navyase raba ivyambayeko kubera ubujuju bwanje. Ibi ntibinkwiriye, kuko ndazi yuko isezerano ari iki, ari uko nimba nafashe ivyanje nkagenda nta kindi kongera kugaruka kugira ico mbaza, kuko sinkiri mu mugabane wawe. Ariko mfasha mbehehe, mbe mu bacangero, nanje mbe mu bacangero.
hanyuma se wiwe abyumvise, abonye ko kugaruka, abonye ko gufukama, se wiwe aravuga ati oya, si uwo kuba mu bacangero, ahubwo acabwira bene se, arababwira ati uyu unye nimuzane imvune muyimwambike, muzane n'impeta muyimwambike, kubera uyu yari yarapfuye, yari yarahavye none arahabutse, yari yarapfuye none arazutse. Hanyuma mubage n'ikimasa kiza kinuze ubu munsi mukuru, umuntu utari uzi kuzosura kongera kubona, yagiye atazogaruka, yapfiriye mu gahinga, ibisiga byariye, kuko ntiyagusezeye ngo akubwire yagiye, nukuvuga ko byari ikibazo. Hanyuma rero se wiwe aranezerwa. Bishaka kuvuga iki? Nukuvuga ngo nawe mwana w'umuntu, nawe mwene data, mushikanje, mukuru wanje, haleluya, iri jambo rishaka kuvuga ngo iki? Yisubiyemo mu mutima. Amen. Birashobora gushika nawe waravuye kwa so wawe. Turafise data, data nawe ni Imana, Imana nyene cubahiro, Imana yo mwijuru no mwisi, Imana nyene ububasha bwo mwisi no mwijuru, Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, Imana idufise ku bubasha bwose. Kubw'ivyo urashobora kuba waravuye kwa so Imana, ukaba waragiye mu bindi kwaya, ijambo kwaya, ukaba waragiye mu bindi, ukaba uri mu buhumbu, ukaba uri mu busambanyi, ukaba uri mu bwibone, ukaba uri mu kugwana, ukaba uri mu ishari, ukaba uri mu guteranya. Nukuvuga ngo aho waragiye, Imana ije kuraba isanga wafashe ibyawe byose waragiye kuvyonona. Imana itugirire neza. None rero Imana imaze kuraba igasanga waragiye, uri mu busambanyi, uri mu bwibone, uri mu nteranya, uri mu ishari, uri mu nzigo, uri mu gwanko, Imana irababara. Imana irababara ikakubona ko utakiri mu mugabane wayo. Nuba warafashe ibyawe byose uva ku Mana, uragenda ugenda ko nona ubutunzi Imana yaguhaye. Yaguhaye amajambo meza, yaguhaye integuro nziza, yaguhaye amagara meza, yaguhaye umunwa mwiza, yaguhaye ijisho ryiza, yaguhaye itayi nziza, aguha nukuba wari umeze neza. Ariko umaze kugenda, umaze kuva kwa so Imana, uragenda uja mu ruhendo rw'ibyisi. Ubu musambanyi, ubu imboregwa, ubu mugwanyi, ubu utumvira, ubu intumvira, birashobora gushika. Birashika. Shetani ubona nta wundi, Shetani niwe abitera, niwe atuma abantu ababikamwo kutumvira, kutubaha, kutamenya Imana iyo yamuremye. Hanyuma akumvira Shetani. Shetani nawe akamubwira ko afise igihembo. Ico gihembo naco ntabwo ari kindi. Ubwa mbere bitangura bimeze nk'ibihembo, ariko biza kuvukamwo nyuma yaho biza guhinduka igihembo c'urupfu. Imana itubabarire cyane. Wavuye kwa Imana, ukaba waragiye gusambana, ukaba waragiye kugwana, ukaba waragiye kuroga, Shetani ari wabigutumye, ukaba utabizi kubera wagiye uvuga ngo ahari nibindi nubuhizi urimo. Nukuvuga ngo Imana iraguhamagaye, Imana iraguhamagaye, iguhamagashije iri jambo. Uyu mwana w'icangazi, aha Yesu yavuze burya rero umugani ugana akariho, kandi kugira ngo usigure kukazoza kari imbere y'umuntu. Imana yacu itugirire neza. Nuko rero wavuye kwa Imana ukaja mu buhumbu, ukagenda ugafata umubiri wawe ukawonona, ubwo bwari ubutunzi Imana yaguhaye ijisho, yaguhaye umubiri, yaguhaye umunwa, ariko usanga harimo benshi bagenda konona. Ugasanga nibyo wibereyemo, umwanya wo guha Imana icyubahiro, ugasanga wibereye mu gushigikira intumbero za Shetani, nuko kubw'ivyo aho waragiye kure, aho udashobora kubonana n'Imana. Ikikukwiriye rero
nuko wo kwisubiramwo ukaraba usanze utagihagaze neza, usanze uri kurateseka, usanze uri kurafutana, kuko iri jambo ry'Imana ni ukuvuga ngo ni igipimo kandi n'umunzane kandi n'indorerwamo. Ni ukuvuga ko ni igipimo n'umunzane n'indorerwamo. Ni ukuvuga ngo umaze kuriraba ni ukuvuga ngo uba uri ku munzane, umaze kurisoma uba uri ku munzane, urapima ukaraba ko ibiro bikwiriye, uraraba ukaraba ko uko uri usa, nimba warahindanye. Umaze kubona ko wahindanye, garuka kwa Imana. Imana nayo ni nyakigongwe, ngo kujya muvyeyi yavuze ngo yamugumbiriye, akavuga ngo bazane imvune bamwambike, akavuga ngo bazane n'impeta bamwambike, niko n'Imana umutima wayo unezererwa iyo wisubiyemwo ukavuga ati naracumuye, ngenda mu bibi, ngenda kwivumbagaza mu bibi, nkwega ibitagira ikimazi, nkwega ibyo bitari byo, none kubw'ubu ndasubiyemwo, ngomba kugaruka kwa Data Imana, nitwe mu bana biwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abamwemera bakemera ijambo ryiwe, bakemera izina ryiwe ko ariryo riri hejuru ya byose, abo nibo bitwa abana biwe. Ariko abatamwemera ni ukuvuga ngo ntibitwa abana biwe. Rero abamwemera nabo bagaragazwa n'iki? Zijya ngeso mbi zose bazigenda kure, maze bakitwa bari mu rugo. Ariko iyo bamaze guhagarara muri za ngeso mbi zose, inyambaro mbi, inyifato mbi, murabona inyambaro zose zateye, inyambaro uko umwaka utashe niko haza ibyo bita ngo bigezweho. Kumbe ni shetani inama ategura ku bantu kugira ngo bagire iki? Bave ku Mana, bigire mwirari. Imana tubabarire cyane. Bigire mwirari. Hanyuma abantu bahagaze mwirari ry'umubiri, ni ukuvuga ngo ugusohoza ugukiranuka kw'Imana ntabwo ntushobora kugushitsa. Imana tugire neza. Rero Imana uyu munsi iraguhamagara kugira ngo ugaruke. Warabaye icangazi, ugaruke. Uri kurya ibishishwa, ugaruke. Uri kurya ibitaguhaza, ugaruke. Ubona uri kurafutana, ugaruke ku Mana. Wongere ujye, wongere uhage, yongere iguhaze amahoro yayo, wongere ubone kunezerwa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Yisubiramo mu mutima wiwe, aribwira, arisubiramo. Mbega wewe uyu mwanya uriteguye kwisubiramo? Ndaguhaye umwanya mutoya ugire akanya ko kwiyumvira, nk'uko uyu nawe yihaye umwanya akiyumvira, agatora ijambo ryiza, agahitamo kuvuga ngo ndavuye hasi, agahaguruka akagenda. Amaze kugenda, hariho ibiguhamagara bikaguma bikwicaritse ngo ntangorane, niwagenda uzoba upfuye, niwagenda uzoba uhombye, mu isi biraryoshe. Nuko hanyuma muri icyo gihe icyo wokora, anka ayo majwi akwicarika, uve mu nama za Satani, uve mu bikorwa vya Satani, uje ku Mana, uyibarire nacumuye kuri wewe, ku Mana yanje yo mu ijuru nyaricubahiro. None ndagomba ungirira ikigongo. Icyo Imana ishaka ngo ni imbabazi. Imana yacu yabwe icubahiro. Usomye hajya Yeremiya 2, Imana icyo ishaka ni imbabazi. Wovuga ngo ntiwacumuye, wovuga ngo ntiwanduye, ariko ikigomba ni iki? Ni imbabazi. Igomba imbabazi, kandi imbabazi zayo ziracyariho, ariko hari igihe zitazoba zikihari. Ahizomara kwicara ku ntebe y'icubahiro, kuko uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi. Umunsi zo kwicara ku ntebe y'icubahiro, aho hazoba havuga ngo birarangiye, uwera yezwe, maze uwanduye agume yandure. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bizoba biheze, nta kundi gusaba imbabazi, nta kundi. Niho hazogera igihe cyo kuvuga ngo twaba imbere yawe. Hariho benshi baba mu vy'Imana batabirimo, bari mu isi, imigenzo yabo n'ibikorwa byabo biri mu isi, hanyuma mu Mana bakabamwo. Mugabe bikagaragaza ku maso bikaboneka nk'abarimo, ariko mu mutima batarimo.
nuko rero abo nibazobwira ati nibo bazovuga bati twarira imbere yawe mwami nawe wigishiriza mu nzira z'iwacu, hanyuma azobabarira ati mviraho. ni ukuvuga ngo kwasi Imana uyu mwanya aracicaye ku ntebe y'imbabazi, ingo akugire neza, inga kwambike impuzu warafutanye, wongere kwambara, wongere kwambikwa, usubizwemo ubuntu, warikuye ku buntu. Shetani yaragukuye ubuntu hejuru yo kuguhenda kuko kutamenya. Ingo kumana Imana iguhe ikwambike ubuntu, wongere kugaruka kuba umwana wayo, kwitwa umwana wayo. Imana yacu tugirire neza. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Nuko kubw'ivyo ngira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuyaze ngiri kwisubiramo. Niba wisubiyemo, abantu mwisubiremo. Niwabona wagiye kure, gira umwanya wo kwisubiramo. Nico kintu c'ingenzi, kuko hatari kwisubiramo, inyuma hari urubanza, inyuma hari ibibazo, inyuma hari intambara, inyuma hari ugupfa, inyuma hari umuriro. Imana yacu tubabariye cyane. Petero avuga ngo byose bizoyonga, ko bizoshongeshwa. Dukwiye kumera gute mu ngeso zacu? Tingeso mbi tivyakera bivemo, maze ugende kwa Yesu, umugarukire, witwa umwana mu rugo, hanyuma ukore ivyo kugororoka, witegura ubwami bwiwe, witegure kuba mu ijuru ry'amahoro ufise umutekano. Imana ibagirire neza, mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abandanye kubagirira neza. Amen. Ijambo ry'Imana twagombye kuyaga kuri uno mugoroba niri yisubiramo, abarira se wiwe. Ariko hepfo haho abandi barashavuye, bene wabo barashavuye. Hari warari kurima arashavura, aravuga ngo data kweri, uyu yaragiye konona ibintu vyiwe, aravyonona byayisha. None jewe maze imyaka myinshi nkora, ariko sitakintu na kimwe ndabona, sinabagwa n'agahene canke se agasuguru k'impene. None ubu inka yose kweri nzima. Imana suko imeze. Imana ukigaruka witwa umwana kandi gushira mu rugo. Imana itugirire neza. Yarababwiye ati nibidadukwiye ko tunezerwa, kuko n'uwacu yaragiye tutamwase. Byasigura birumvikana ko umwase yaramutwaye. Hari igihe umwase agutwara, kuko umwase afise amayeri menshi yo kugucishamo. Ukibitangura kuyibona, ubona kumenga ari inyungu, ubona kumenga bizozana akamaro, ariko nyuma yaho ukaza kwisanga waragiye kure aho ufutana. None rero kubw'ivyo kwihenda birabaho, ariko ijambo rikuru nuko twumvise ngo kongera gusubiza ubwenge ku gihe, ukisubiramwo bigira ikimazi kuruta kuzimira ntugaruke. Imana yacu itugirire neza. Rero ntugire isoni ko zo kugaruka waragiye kure, ntugire isoni, kuko ijambo ry'Imana ryatubwira haya muri Yesaya ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku b'Imana irabihindura bihinduke nk'ubwoya bw'intama. Kwa intama irera bihinduke nka shergi. Shergi ni ukuvuga ni ikintu gikoroka kiva mu ijuru hejuru, hanyuma kiba gikanye cyane, ariko ahandi bacita snow, nuvuga ko kiba kimeze nk'urubura. Rero kubw'ivyo urazi ukuntu kigikoroka kiba cera cyane derere. Rero ngo ibyaha vyawe naho vyaba vyaraguhindana, uzorabe w'ivyaha byinjiye cyane, uzosanga naho muzohura na ataco wowe umugize cyangwa umuvugisha, akubonye mu menga uri kuramutera ingorane, naho muvugisha umenga uri kuramwononera, kubera yuko nta mutekano, nta n'amahoro afise. Usanga ashobora kuba yarahindanye no mu mutima, ariko iyo amaze kuza ku Mana akihana akatura, byose bikavamo. Ni ukuvuga ngo ico gihe asigara ari free, anezerewe, hanyuma kandi usanga yasubiye gutoha, kandi n'imyaka yiwe yongera kuba myinshi. Imana itugire neza. Uzorabe bajya abantu
babaye mu bintu bibi cyane, mu bintu by'imborerwa, mu bintu by'ubwo buhumbu nyene, bakabibamo igihe kirekire. Iyo adapfuye akabibamo, iyo adapfuye ariko ntagaruke ku Mana, uzosanga wa wundi bavukiye rimwe, uzosanga batangana, uzosanga wa wundi umenga yarashaje kandi wundi agikomeye. Kubera iki? Nuko umutima wiwe ntugira umwanya, ntuhabwa umwanya wo kunezerwa, kubera umutima wiwe ibyaha byaramaze kumuboha. Nta cyiza muri we, nta munezero afise. Icyiza ni ugukora ibibi gusa, kandi ibibi nacyo icyo bizana si amahoro, ni umubabaro. None rero umuntu ahorana umubabaro n'isi yose, nta kuntu ushobora kumva kuramba. Imana yacu itugire neza. Rero ingo ije kwa Yesu akugire neza, umubarira ati data naracumuye ngenda kwaya ibyo wampaye, kwaya umubiri wanje ndawonona, ndawukoresha uburyo butari bwo, none ndagomba kugaruka. Ivyirari byantwaye, shetani yantwaje ituntu anjana mu irari ry'umubiri, none ndagarutse. Ubitange kwa Yesu koza gusafisha, hanyuma ugaruke kuba umwana yinjiye mu rupangu kwa se wiwe, ugira iguhagije. Imana yashishimwe. Amen. Ngira ijambo ry'Imana, uragomba kugaruka. Urabaye umwana w'icyangazi, none uragomba kugaruka. Niba ugomba kugaruka, uyu mwanya ni umwanya wawe kugira ngo ugaruke. Amen. Yamubwiye hariya 44 ngo kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahabye none arahabutse. Nukuba Imana niko inezererwa, niko mwijuru banezererwa iyo umunyabyaha yihanye. Baranezererwa cyane kurusha babandi benshi 99 batabanza kwihana. Uko niko Imana inezererwa, umwe yihanye wenyine. We wagiye kure wihanye, Imana yacu tugirire neza, irakurindiriye. Amen. Yesu, ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Yesu arakurindiriye kugira ngo agusubize, aguhindure, ugaruke kuba akamaro. Imana yashishimwe. Ijambo ry'Imana riti, Petro wa 2:3-9, Imana ntitebeje isezerano ryayo kuko bamwe biyumvira, ariko yihanganira abanyabyaha. Ujya sigaye, nawe iramugomba kuko yaramupfiriye, nawe iramugomba ngo aze, ngo yihanganira abanyabyaha, ngo ntishaka ko hogira n'umwe aranduka, ahubwo ishaka ko bose bihana kugira ngo babone ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Wumve ko Imana ikurindire, naho uri mu ivyo iracyakurindiriye. Hagira ku ntebe iracyakurindiriye, iracyari ku ntebe y'imbabazi ikurindiriye. Ariko hariho hazoba umupaka wo kurindira, habe rya jambo ngo wera abandanye kwera, maze ubucafura wandura gume kwandura. Nuko dusenga Imana kubwira ijambo, nuvuga ngo kwisubiramo. Ijambo twumvise uyu munsi ugite kwisubiramo. Kwisubiramo ni ikintu cy'ingenzi, guhindukira, ugahindukiza ubwenge ku gihe, ukongera ukaraba ivyo urimo, ivy'ingeso mbuka bivamwo. Uko niko kubana n'Imana, kandi ukitwa umwana mu rugo, ukinjira mu rupangu rw'umubyeyi wawe Imana. Imana yacu ishubahiro. Amen. Rero dusenga Imana. Iyo ugarutse ku Mana, amahoro araza, ingwara zirahunga, ingorane zose ufise zishobora guhunga, kuko umutima wawe ugira umunezero. Ibyari bikuboshe, iminyororo yari kuboshe yose iradohoka, ukagira umunezero. Rero uyu mwanya no kugira inama nguze, nimba uriho tugire dusenga Imana, ubohoke, ingwara zihunge, mbo ivyaha. Nuvuga ngo hari ingwara zibiri, hari ingwara y'umutima ariyo vyaha, hariho n'ingwara z'umubiri. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo kandi ngo amaze kwihana, ngo akizera mu mutima, ngo naho yoba yarakoze icyaha, ngo naho yarakoze ibindi byose, amaze kwemera, ngo ategezwa kugira gute, kubibabarirwa. Ngo kandi ngo n'ingwara yari afise amaze kwihana, ngo ashobora kuzikiriramwo. Usomye hariya Mariko
16 uza gusanga igihe Yesu yabwira abigishwa biwe mugende mu mahanga yose mwigisha ubutumwa bwiza, uwizera wese akabatizwa azokizwa, ngo kandi ibimenyetso byose ndabahaye nibi, muzosenda abadayimoni mu izina ryanjye kandi muzorambika ibiganza ku bagwayi bazokira. Imana yacu yagwa icyubahiro. Mumaze gusenda abadayimoni baremeye ko mubasengera kubw'indwara bafise, hanyuma n'indwara zizosha zikira. Amen. Dusenga Imana rero, wewe uvyemeye hanyuma n'indwara wemeye kwihana ibyo warimo byose bikuvumbagaza biguhindanya, no kuvuga ngo n'izindi ndwara zose zurirako zica zikira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mwami Imana nyene ingabo, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya Mana, tumaze kwiga ku mugani w'umwana w'icangazi, kandi umugani nawo ugana akariho. Mwami Imana nzima, iri jambo twumvise ni jambo ry'ingirakamaro, ni jambo ry'ikimazi, ni jambo rikomeye, ni jambo rikomeye ku muntu wese aryakiranye ubwuzu. Mana nzima nyene cyubahiro, se umwami wacu Yesu Kristo, Mana yo mwijuru no mwisi, Mana itegeka ibiri mwisi no mwijuru, turi imbere y'amaso yawe. Turasabye kugira ngo aba bantu bumvise baba barigwe ibyaha, kandi bamaze kuba barigwe ibyaha bakaba baragiye kure Mana, bakava mu rupangu bibaza ko ariho boronka amahoro, bibaza ko ariho bogirirwa ubuntu, bibaza ko ariho bokunguka, bagasanga baragiye bagatakara, hanyuma bagasanga bamaze guhindana. Mana baha umutima Mana yacu wo kwemera no kururuka, kugira ngo bemere kwizera no kugirirwa icyizere nawe. Mwami Imana yacu, bizere ko gukira, bizere ko ufise ububasha, hanyuma bakire. Niba bamara gukira bagume mu rugo rwawe, babashe kwamamaza ukugororoka kwawe no gukiza kwawe no gutabara kwawe n'ubumana bwawe n'icyubahiro cyawe. Ibyo bikore Mwami, maze wiheshe icyubahiro kuri aba bantu bose bemeye guca bugufi no kururuka mu izina rya Yesu. Abagwaye indwara z'uburyo bwose, dusabye kugira ngo amaraso yawe uyabatwikire, kugira ngo babashe gukira, hanyuma bazoze gushima izina ryawe aho bari hose. Bahagarare mu gushima izina ryawe, bavuge ko Imana ari Imana, bavuge ko Imana ishoboye, bavuge ko Imana, babivuge mu mwami, mu miharuro, mu mihanda, babivuge Mana mu nzira z'amahira abiri, babivuge mu nzira ziduga n'izimanuka no mu minyika, babivuge ko ari we Mana. Batura izina ryawe ko rikomeye cyane, kubw'ivyo bitume n'abandi bataragirirwa ubuntu bo kumva rino jambo nabo bakire, kubwo abandi bumvise bariko barashima izina ryawe, baronke gukira, baronke gukira, baronke kugururirwa, baronke amahoro. Abafunzwe n'iminyororo ya shetani ifungurwe mu izina rya Yesu. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze, tubisabye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Amen. Imana ibahezagire mwese abo twari turi kumwe aho muri hose. Turabakunda kandi turabifuriza amahoro y'Imana, n'ijambo ry'Imana kubagumamwo rikubakwa muri mwebwe kandi rikagira ico rihindura umunsi ku wundi. Hanyuma kandi turabifuriza kwama muri ryiga, kuko ijambo ry'Imana ni ndongozo. Ijambo ry'Imana twavuze ngo ni ramani, ni taa linaloangaza mapito ili msafiri asipite pale panapo katazwa. Amen. Soma neno la Mungu ili likuongoze usipite pale panapo katazwa na Mungu. Mungu akubariki sana. Amen. Turashimira washoboye kubana natwe, turashimira kandi we washoboye kugira share kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye gushika kuri benshi. Ijambo ry'Imana rituragije kuryakira rivuga umwana w'icangazi. Umwana w'icangazi yisubiramwo. Yasomye muri Luka 15 ku murongo wa 11, ariko akaba yahagaze cyane ku murongo wa 17 aho yatubwiye umwana w'icangazi. Umwana w'icangazi aho yipfuje gusubira mu rugo mu gihe yari yikuye kuva mu rugo akagenda kuba umwana w'icangazi, agahura n'ibibazo gushika aho yipfuza
gusubira mu rugo gushika iyo yarari yipfuje gusangira n'ingurube, maze yibuka uburyo yarabayeho, eka yibuka n'ukuntu abakozi babo barya, nubwo ari abakozi babo ntabwo hageze yaho bashobora gusangira n'ingurube. Wene asangira n'ingurube, arya ibishishwa by'ibiribwa, ibishishwa ingurube zirya, nabyo nyene kubironka bikaba byari ikibazo. Ijambo ry'Imana ryari umwana w'icangazi. Umwana w'icangazi ushobora kuba umwana w'icangazi ku bavyeyi, eka ushobora kuba n'umwana w'icangazi ku Mana. Maze Imana iravuga ati garuka maze wisubiremwo. Maze kwisubiramwo, Imana irakwakira ugasubira kuba umwana mu rugo. Nk'uko mwabyumvise, se w'umwana yarakiriye umwana wiwe, amwakira anezerewe, aravuga ati uno munsi n'umunsi mukuru, kubera umwana yari asa nk'uko yapfuye ariko akaba agarutse mu rugo. Eka n'Imana, umuntu yazimiye maze akazimira akaza ku mwana w'icangazi, akongera agaruka ku Mana akihana agakizwa, Imana iranezerwa cyane. Eka mbere no mu ijuru abamarayika bagira umunsi mukuru. Tugushimire wewe rashoboye kugira share kuri Facebook Live, tugushimire washoboye kugira share kuri YouTube ku channel yacu ya Kwizera 90 TV. Tugushimire cyane ku gikorwa wakoze, washoboye gukwiragiza ubutumwa bwiza. Tugushimire washoboye kubana natwe, tugushimire wataye umwanya wawe ukaba natwe muri uwo mwanya. Turagushimiye cyane, wakoze igikorwa gihambaye. Ubwo naho ubutaha ku mwanya nk'uyu nyene, murakoze, muzobe natwe hamwe naho akabaye.